video y'ino munsi tuyitanguranye n'umugabo ariko araririra imbere ya kamera. Nubwo bavuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda, Lee Kuan Yew yari premier ministre w'igihugu ca Singapore. Vyaramunaniye kwihangana, asanga yakoreye amosozi kubwo babwo igihugu ciwe cyashobora kuzimangana umwanya n'umwanya. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965, ico gihe Singapore kari agahugu gakenye, agahugu kabi kanuka katagira icepfo ni ca ruguru. Muri ico gihe igihugu ca Malezi cari gitunza ko gahugu carakikuye ko ati nimugende mwigwarize. Vyari bigoye ku banya Singapore ukuntu bazokomeza kubaho mu gihugu cabo, igihugu atamazi, igihugu atabutaka bwo kurima bari bafise. Muri make nta butunzi ndemanwa bari bafise kugira bagire icizere c'ubuzima bwo muri kazoza. None vyagenze gute ngo Singapore iva ahantu yari iri ibi igihugu c'akarorero ku butunzi bw'isi bwo muri iki kinjana ca 21? Ni gute Lee Kuan yabigenjeje ngo yubake Singapore ari muteye isoni gushika n'ahari riri imbere ya televiziyo? Fyonda like, subscribe canke follow tuje Singapore dutahure neza ibitangaza vyakozwe na Lee Kuan Yew mu kubaka ubutunzi butangaje bw'igihugu ca Singapore ahereye ku busa. Kugira rutahure Singapore yigereranye n'ubuye rinini riri hagati y'imisozi ibiri minini cyane. Iyi misozi ni igihugu ca Malezi na Indonesia. Singapore iri ku buringanire bw'ibirometero kwadrato amajana 744, kikaba ari igihugu gifise abantu miliyoni 6. Ubushakashatsi bwa The World's Richest City Report bw'umwaka wa 2024 bwatangaje ko muri aba bantu baba muri Singapore abagera ku bihumbi amajana 250 n'abamiliyonere ne abagera ku majana 336 bakaba ari ababiliyonere. No kuvuga baharugwa mu bafise amamiliyaridi y'amadolari. Ibi byashize Singapore ku mwanya wa mbere mu bisagara bitunze inyuma y'igisagara ca Londres mu Bwongereza. Ariko haraheze imyaka 60 ibintu byari bimeze ukundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963 Singapore ni cari bwa igihugu yari nk'intara iri mu gihugu ca Malezi. Iki gihugu ca Malezi cyari gifise hangiro ryo kubaka igihugu kinini cyane gihuza Malezi, Singapore, Sabah n'agace ka Sarawak. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 ubutegetsi bwa Kuala Lumpur bwagize amakenga kubera ko abanya Singapore bari bagwiriye mu bwoko bw'abashinwa, maze batangira gutinya ko bohava biganza mu gihugu cabo bakaja hejuru y'ubwoko bw'abamale. Lee Kuan Yew yasurukira Singapore muri Malezi, yipfuza kubaka ico yise Malezi Malezienne, aho yashaka ku gihugu ca Malezi kiba ubutaka buhuriwe mu bwoko bwose, ubwoko bw'abashinwa, abahindi n'abamale. Abategetsi bava mu mugambwe PAP, Parti d'Action Populaire muri Malezi, batangiye kubona ko uyu mugabo Lee azohava bakura ku butegetsi, maze bafata ingingo yo kumwirukana kandi akagenda ajanye n'abantu biwe ndetse n'ubutaka bwiwe bwa Singapore. Aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 Singapore yisanze ari yonyene atakintu na kimwe ifise. Nta butaka bwo kurima, nta mazi yo kunywa, nta butunzi ndemano nka petrol, inzahabu canke ibindi bari bafise. Muri make bari bafise ubusa. Lee Kuan Yew yiyumviriye uko aza kubigenza, maze biramuyobera, amaganya aramwica igihe yari muri conference de presse kuri televiziyo atangura kurira. Uyu mugabo mu minsi yakurikiye yaburiwe irengero. Ico gihe yamaze amayinga 6 yiyugaraniye mu nzu ya wenyene, ariko ari strategy imikenyero yuko yo kubaka Singapore. Amaze kunyeguruka yaje afise integuro iri radicale, nta kosa ryategerezwa gukorwa. Icambere yahereye ko kwari kubanza kubesha aho Singapore la survie. Yakoze ico yise Opération de survie diplomatique kubera ko hatabayeho umubano mwiza n'ibindi bihugu na cyane cyane ibihugu bibanyi. Yarazi ko Singapore idashobora kuzobaho. Yiyegereje ibindi bihugu rero ndetse ashira Singapore mu muryango mpuzamakungu wa ONU, maze kibaye igihugu kizwi n'amategeko. Ariko nubwo citwa igihugu kizwi n'amategeko, cari igihugu kigaragara kandi ataho gifashe kubera ko nta n'igisirikare cari gifise.
Lee Kuan yashizeho service militaire obligatoire ntiyarindiriye ngo igihugu kibanze cipange neza, nta mwanya wari uhari wo kurindira. Yikoze kuri Israel, igihugu naco nyene cakoze igisirikare mu mwanya muto, nabo bakaba babikoze mu ntumbero yo kubaho raservi. Abahinga mu vya gisirikare ba Israel bamaze gushika muri Singapore bafashije Lee Kuan, maze mu myaka mike Singapore yari ifise abasirikare bagera ku 16,000 bose bize baranonosora biteguye kugwanira igihugu cabo. Ariko nubwo igisirikare cyari kibonetse, hari hakiriye ikibazo gikomeye. Singapore yari ikinye biteye ubwoba, aho ibindi bihugu bihana imbibe byariko birikukira mu by'ubutunzi. Singapore yarabona ko bigoye cyane kubera ko nta butunzi ndemano bari bafise ngo bahingure, ntibashobora kwimbura kuko nta butaka burimwe bari bafise. Bategereza gutora izindi strategy. Lee Kuan yahamagaye umuhinga mu by'ubutunzi w'umuholande Albert Wijsemius. Uyu mugabo niwe yari yaratanze urupapuro rw'inzira rw'ubutunzi ubuholande bwagendeye ko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Lee yaramwiteze kurukiza rushobora kubogora igihugu ca Singapore, maze amubaza ati, iyaba wari mu kibanza canje wari gukora iki? Uyu munyaholande Albert yaramwishuye ati, imbere y'uko uvuga iby'ubutunzi kuri Singapore, banza ukura akajagari, hagarika imigumuko mu banyagihugu n'injyane hagati yabo, ugwanya ibiturire, habe tolerance zero, kuko nta munyamutahe n'umwe azoza gushira amafaranga yiwe mu gihugu kitari stable, igihugu kiri mu kajagari, imigumuko n'ibiturire biri ku rwego rwo hejuru. Uyu muhinga kandi yaramubwiye ati, ibi ni wamara kubikora ugende muri Amerika, mu Buyapani, mu Bushinwa, ubwira ry'amahinguriro akomeye ati nimuze muyubaki wanje. Aka kanya nimutu umwanya mu kubaka amahinguriro lokale y'iwanyu, vugana najya amahinguriro ruturari mu mpande zitandukanye z'isi bashinga amashami muri Singapore. Hari ikindi yamubwiye, kwigisha aba engineer imbere yuko banubaka amahinguriro yabo. Yamubwiye ati, indero ni igikoresho gikomeye mu by'ubutunzi, ariko ntimuforoma ba docteur muri philosophy canke muri kahise mu gihe muzi yuko igihugu gikeneye aba engineer b'abacuzi. Mukeneye kwigisha ibizobafasha kubaka ama entreprise yanyu, hanyuma ivyo bindi muzobikenera igihugu camaze gukira. Iyi ncabwenge Albert Wijsemius ntiyaratanze impanuro gusa, ahubwo yaranatanze feuille de route canke urupapuro rw'inzira nyago rwo gukorerako ku iterambere ry'igihugu ca Singapore. Lee Kuan vyose yarabikoreye ko abishira mu bikorwa, maze mu myaka mike ama entreprise ya mbere barashitse muri Singapore, uhereye kuri General Electric, Texas Instruments n'izindi zakomeje kuza muri Singapore, maze ibintu bitangura kumera neza. Ariko iterambere ry'igihugu ntirihagaze ku mahinguriro gusa. Lee Kuan yarazi ko abanyagihugu bategereza kubaho neza bisanzuye, niko kububakira inyubakwa nziza, yubaka ama appartement ya leta. Ikibazo c'uburaro ku banyasingapore kirakemuka, bavuye mu tuzu tubitwanuka bimukira mu ma appartement ya leta yarimwo byose, amazi meza n'umuyaga nkuba. Igihugu cha Singapore cakomeje kugendera kuri discipline, nta kosa bari bemerewe gukora, niyo mpamvu vya demokrasi babanje kubishira ku ruhande. Lee Kuan yabanye umunyagitugu, umuntu wese mu butegetsi bwiwe yategereza kugendera ku murongo wiwe, ibutabikurikije wahitamo guhunga Singapore. Yakunda kuvuga ati, shira imbere bibereye ku gihugu canje, sinita ku by'abandi bavuga. L'ordre, la stabilité et le risque zéro avant tout. Modele Singapore yakoreye ko ni modeli itari ideale canke ibereye ku gihugu kigendera kuri demokrasi. Modele ya Singapore yari modeli ibereye ku gihugu cari gikeneye kubaho, igihugu cashobora kuzimangana umwanya n'umwanya. Yategereza kugira discipline kandi akaba umutegetsi atavuguruzwa mu ngingo ziwe zo kubogora Singapore. Niko byagenze kandi byaratanze umwimbo uboneka, kubera ko kugera mu mwaka w'2000 ubutunzi bwa Singapore ufatiye kuri revenu par habitant bwasumbye ubutunzi bw'Ufaransa, bukomeza buraduga buca ku butunzi bwa Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi igihugu ca Singapore
kiri mu bihugu vya mbere bitunze ku isi. Iki gihugu cubatse ibisata bihambaye biharugwa kuba mu vya mbere bitimbere ku isi. Aha twavuga igisata c'indero, ubuganga, aho systeme y'ubuvuzi muri Singapore iza mu masysteme ya mbere ku isi ateye imbere. Bateje imbere kandi bijanye n'ingendo z'indege, aho aeroport yabo ya Changi yabaye ya mbere muri Skytrax World Airport Awards yabereye i Londres muri kwa gatatu ku mwaka wa 2026. Ni imyaka itagira no kwijana, aho igihugu cavuye ahantu habi kiva kubusa gishikira iterambere kiri kuno munsi, aho gifatwa nka laboratoire y'iterambere mu by'ubutunzi. Benshi bavyita ibitangaza, miracle de Singapore, ariko ibisi bitangaza ahubwo ni modele, ni methodology, urupapuro rw'inzira rwashizweho na Lee Kuan, hanyuma agendera kuri discipline ikomeye cyane, yirinda ikosa na rimwe ryashobora kumusubiza inyuma.